yaraye apfuye abandi bataramenyekana igitigiri barakomereka ku mutumba Kagano zone Rusarenda ni muri komine Bukeye y'intara ya Muramvya. Amakuru ava kuri uwo musozi avuga ko vyaturutse ku masase yavuze mwijoro igihe umugwi w'abagwanyi boba arabumuhari Red Tabara bariko bararengana bagahura n'umugwi w'imbonera kure nazo ziriko zirakizura. Kubgayo makuru nyene wo mugwi wagiye utwaye imwe muri izo mbonera kure bakayanza haguruka mube maso mu Kirundi barayamaze ngo agatoki kamenyereye gukoma kama kagizeni gaheze haguruka mube maso erega nta musoda cyangwa umupolisi tuzohava turonka kunzu uko yabivuze ishabu yabivuganye umurindi yabivuganye biboneka yuko leta yose iri mu ruhagarara gutinya intambara rwa gatatu iryo jambo ryatangaje kubera ryaje rivuguruza irindi ryari ryavuzwe na buramatari w'intara ya Kayanza. Ubu baratanguye kubona ko hatanguye kumera nabi kuri bo naco gituma bavuga bati ko abarundi benshi barenga miliyoni hafi 6 canke 7 batadushaka abasirikare bahari badashika n'ibihumbi 100 n'igipolisi bakumwe ntibazoshobora kugwanya abo barundi bose. Ico gituma rero bacashaka kwikora kumbonera kure zabo kugira ngo baze kuramforosa niko novyita. Gusa uko kuvuruguruzanya hagati y'umukuru w'intara n'umushikiranganje baserukira urwaruka muri leta ubu vyerekana by'ukuri ko nabo basugerejwe. Dabaye kaze mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro tubatunganiriza. Ari amakuru yihuta cane hadushikiye ariko aravugwa ku migwano ikomeye cane ibaye muri Muramvya ho muri Bukeye. Akaba rero ari amakuru yihuta cane turonse yuko Red Tabara yishe imbonera kure isinzi ndetse zimwe muri zo mbonera kure izindi ikaba yazitwaye bugwate iyo Red Tabara. Ni imigwano ikomeye cane humvikanya amasase ndetse hari n'umunyagihugu yishwe. Turarabira hamwe aya makuru yacu yose turaza kuyashamikira cane ku makuru ariko aravugwa ku mbonera kure ndetse n'indyane zatanguye kuvuka kubwo inyifato y'imbonera kure bivugwa yuko ngo imbonera kure zaba ziriko ziritwara nk'inzego zijejwe umutekano. Hatanguye kuvuka indyane muri leta zishamikiye nyene kuri zimbonera kure aho abategetsi bamwe bavuga yuko imbonera kure zitegerezwa kwambugwa ibigwanisho abandi nabo bonyene bakavuga yuko imbonera kure kwama zifise ibigwanisho kugira zicungera umutekano. Ivyo rero byose turaza kuvyumviriza ndetse tunumvirize ivyo migwano ndetse n'imbonera kure zabo bazaguye muri iyo migwano ya Red Tabara. N'amakuru yose naguteguriye mu buryo bw'idonido nk'abanyagwayemwo kaze. Ushobora kuba utwumviriza uri ngaha mu gihugu c'u Burundi canke se utwumviriza uri mu gisagara ca Bujumbura, ushobora kuba uri muri Gitega, ushobora kuba utwumviriza mu ntara yose ubuherereyemwo. Ndagwaye kaze muri aya makuru. Naye kaze kandi abatwumviriza kandi bakurikira amakuru n'ibiganiro vyacu bari rya nino mu bihugu vy'ababanyi, abari mu gihugu cubanye c'u Rwanda, abari mu gihugu cubanye ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, abatwumviriza muri mu gihugu c'u Bugande ndetse namwe mutwumviriza muri mu gihugu ca Tanzania na Kenya. Ryanino ku mugabane wa Afrika mwese ndabakengurukiye kandi namwe mwumviriza amakuru yacu muri ku migabane y'amakungu, umugabane wa Buraya, umugabane wa Amerika, umugabane wa Asia ndetse na Oceania. Mwese ndabaye kaze muri aya makuru. Aya makuru yacu turi bushamikire ku ngwano zikomeye cyane muri Muramvya ndetse ahimbonera kure zariko zirakizura zatanye mu mitwe ndetse n'inyeshamba bivugwa yuko ngari za Red Tabara. Akaba hari amakuru rero dushikiye yuko ngo hari ingwano zikomeye cyane zabaye, izo ngwano zikaba zaguyemwo abanyagihugu ndetse ngo hakaba hari na zimwe mu mbonera kure zafashwe n'uwo mugwi w'abagwanyi. Izo mbonera kure rero ngo zikaba zaburiwe irengero nkuko amakuru yo kwizera dushikiye avuye muri Muramvya avyemeza. Ibi rero bikaba bije nyuma yaho havuzwe ibindi bitero mu bice bitandukanye vy'igihugu cacu c'u Burundi. Abategetsi rero bakaba bariko bararungika abasoda isinzi muri Muramvya ndetse no mu bindi bice bitandukanye, aho binavugwa ngo yuko hariko hararungikwayo
inkoho ziremereye cane ndetse muri rusange n'ibigwanisho bikomeye kugira uwo mugwi w'abagwanyi babashe kusubiza inyuma. Amakuru kandi aratwereka neza yuko nubwo bwose hari imbonerakure yishwe ndetse izindi zimbonerakure zigafatwa no mugwi w'abagwanyi, abanyagihugu bo muri Muramvya yoyo barara ntibuca kubwo amasase yama avuga ngaho ndetse no kubona ikibazo c'umutekano gikomeye cane, aho muri rusangi abaza kubacungira umutekano nyene nabo ubwabo bariko baratwagwa n'imbonerakure mu gihe bizera yuko ngo baribo babacungira umutekano, ariko biraboneka yuko ngo umugwi wa Leta Itabara ufise inguvu zikomeye cane. Hari n'andi makuru kandi twaronse yuko ngo yoba uyu mugwi w'abagwanyi woba ufise ibigwanisho bikomeye cane ngaho muri Maramvya, ndetse ngo umutekano ukaba ukomeza kugaragara yuko utifashe neza. Ariko twebwe amakuru twabatohoreje nuko muri rusangi hari umunyagihugu yishwe ndetse n'imbonerakure igafatwa no mugwi w'abagwanyi, gushikana n'ubu bataramenya irengero ry'uwo mugwi ndetse n'iyo mbonerakure yafashwe. Ni mu gihe kandi ikibazo cy'imbonerakure ngaha mu gihugu c'u Burundi kibandanya kwibonekeza cane, aho vy'umwihariko bivugwa yuko ngo abategetsi nabo batanguye gucanamwo kubwo imbonerakure, aho bamwe bavuga bati imbonerakure zitegerezwa kwamburwa ibigwanisho, abandi nabo bo bati imbonerakure ntabwo zizokwigera zambugwa ibigwanisho. N'amakuru yose rero tuba twabatohoreje ndetse turaza kumviriza abo bategetsi ingene babisigura ndetse n'abihweze vya politike ico bavuga kuri ivyo vyose biba biriko biraba, ndetse n'ingene batavuga ko rumwe kubirabana n'iki kibazo c'imbonerakure ugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi muri rusangi. Nakubutsa yuko rero niba utarafyonda subscribe canke se s'abone, akari akaryo keza kugira ufyonde ko uramanuka munsi y'iyi video uraba handitse subscribe, nimba ukoresha ururimi rw'icongereza ufyonde ko, nimba ukoresha ururimi rw'igifaransa kandi nabwo uraraba handitse s'abone ufyonde ku, maze turaje twibanira mu makuru n'ibiganiro tuba twabatunganirije. Muraziniza ko ari twe mbonesha kuri Rudende ibashitsa ko amakuru meza kandi amakuru atohojwe neza n'abamenyesha amakuru babahinga. Umutekano muce uri kuravuga muri Muramvya cane ngaha nyene nakubwiye muri Bukeye, haramutwereka yuko umutekano utifashe neza kandi ngatariho gusa, nirya nino hari umutekano muceyi. Abasirikare rero bakaba barungitsweyo ngo kugira babashe guhangana n'izo nyeshamba za Leta Itabara, bivugwa yuko ngo habanira n'uwundi mugwi. Uwo mugwi rero vyose akaba ari amakuru turiko turabatunganiriza, yose turubuze kubashitsa ko mu buryo bw'idonido, ariko twabanza tukumviriza ivyo abategetsi bamwe bavuga ndetse n'ingene hatanguye kuvamwo indyane kubirabana n'imbonerakure no kutavuga rumwe, kubirabana n'ingene imbonerakure zitegerezwa kwambugwa ibigwanisho canke se zikabandanya kwitwara nk'inzego zijejwe umutekano, nubwo biboneka yuko ziriko zirapfa kubwishizishwe n'abagwanyi ba Leta Itabara nk'uko amakuru agenda dushikira abimenyesha. Reka rero turaza no gufata akanya twumvirize abahweze vya politiki ico basigura ku rwaruka rw'imbonerakure ndetse n'ingene urwaruka rw'imbonerakure ruramutswe rwambuwe ibigwanisho canke se rubandanyije ibikorwa vyayo, nizihe ngaruka canke n'ibiki vyaba ku Burundi, ibitaba vyiza nibihe canke se ikiza cyavyo nibihe, byose turoza kuvyumviriza muri aya makuru. Turanumviriza kandi n'abategetsi nabo bwabo nyene batabona kumwe ingene izo mbonerakure zitegerezwa guhabwa ibigwanisho canke se kubandanya mu bikorwa vy'umutekano. Byose rero ni amakuru twagutohoreje muri rusangi. Niba wafyonze subscribe, reka twumvirize byose. Imbonerakure bakayanza haguruka mube maso, mu Kirundi barayamaze ngo agatoki kamenyereye gukomba kama kagizeni gahese, haguruka mube maso. Erega nta musoda cyangwa umupolisi tuzohava turonka kunzu. Hariho abumvise bimwe byavuzwe bavyumva nabi, ariko reka tubasigurire bumva neza ivyavuzwe. Imbonerakure zisabwa ko zamazirikanuye guhera iyi saha nyene tubabwiye. Jewe umuntu atoteze mwene gihugu sinzomwihangana, uwo ari we wese tuzomwirukako. Hariyo abasipesialite babijejwe ni abapolisi, hama basoda gucunga imbibe,
hanyuma umwenegihugu wese ahari agafasha gutanga inkuru z'umutekano ndagusanga uriko urakizura utari umupolisi ndagupakira pika atanje gutwara muganga. Ijambo ryashikirijwe mu ntara ya Kayanza ku munsi ngo bitiriye imbonerakure n'umushikiranganji Zekere Nibigira ajejwe kugwaruka akaranga n'ibibazo by'ishirahamwe rya Afrika y'Ubuseruko. Ijambo ryatangaje benshi kubera ubwa mbere riteye ubwoba, ubwa kabiri uko yabivuze ishavu yabivuganye umurindi yabivuganye biboneka yuko leta yose iri mu ruhagarara gutinya intambara. Ubwa gatatu iryo jambo ryatangaje kubera ryaje rivuguruza irindi ryari ryavuzwe na buramatari w'intara ya Kayanza mabwirwa ahawe n'umushikiranganji ajejwe intwaro hagati mu gihugu umutekano n'iterambere ry'amakomine. Ivyo byose rero bivuzwe n'umuntu vuba yahora mbere ari umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu kandi yigeze gutwara imbonerakure. Rirateye ubwoba kandi rirababaje haba mu gihugu no hanze y'igihugu. Ya leta ifise ubwoba nta kuntu nyuma y'umunsi umwe ibiri gusa habuze igitero cy'umugwi witwaje ibigwanisho mu ntara ya Rumonge, leta ica irungika umushikiranganji wayo kuja kuvuga ko imbonerakure zose zomera amagabo zohaguruka kandi ari zo ngabo zikwiye kuko igisore polisi badakwiye. Igihugu cyose babagishize mu kaga bateye ubwoba byose byo bariko barakora icyizere bariko bariyumvira ko baza kugarukana mu gihugu no mu mahanga babagisutse mu mazi mu musegundi no kubera umugwi mutoyi bunyene bivugiye ngo ni umugwi w'inkozi z'ikibi ubivuzwe yuko washitse muri iyo ntara ya Rumonge. Ibi umushikiranganji aje kugwaruka wewe ku gatwe kiwe mu mutwe we ajejwe imbonerakure za CNDD abandi ntibarimwo, abandi nabo kwirukana nabo kuraba nabo kuba hafi nabo kugenzura uko ni babi. Murumva rero birababaje na cyane cyane bigizwe n'umushikiranganji yitwa ko yahora avugana na baserukiye ibihugu byabo ajejwe imigenderanire n'ibindi. Ubu baratanguye kubona ko hatanguye kumera nabi kuri bo, naco gituma bavuga bati ko abarundi benshi barenga miliyoni hafi 6 canke 7 batadushaka, abasirikare bahari badashika n'ibihumbi 100 n'igipolisi bakumwe ntibazoshobora kugwanya abo barundi bose. Naco gituma rero bacashaka kwikora kumbonera kure zabo kugira ngo baze kuranforosa niko novyita. Gusa uko kuvuruguruzanya hagati y'umukuru w'intara n'umushikiranganje baserukira ugwaruka muri leta ubu vyerekana by'ukuri ko nabo basugerejwe, kuko umukuru w'intara ya Kayanza we yabwiye imbonera kure yuko ivyo gukejura bihagaze bivuyeho, yari bari bizeye umutekano kukwiye hose mu gihugu. Ariko uye murabona ko ibintu bitanguye guhindukira. Uwo bavuga bati rero bwa bundi nzira twafashe twe twibaza ko abarundi bataco bazokora bazotekereza, turabona yuko bitazokunda, reka ahubwo agire uwundi mu mugambwe avuguruza ingingo umuburamatari yari yafashe. Mugabo burya ni bamwe bakora ibintu babumvikanye. Uwo rero Ezekiel yahora atwara imbonera kure amabi yakoze agitwara ubwo gwego, n'ubu arafise ijambo rikomeye mu muhari w'imbonera kure. Nibaza yuko ari yo nzira bariko barakoresha kugira ngo basubire bahamagarire imbonera kure gusubira gukizura. Hari baza bavuge bati votre passage reste vivant, kuko ingorane zo gupfa, ingorane gupfa nabi, gupfira abantu nabi, gupfira abantu nabi, gupfira abantu neza, gupfa neza utanze contribution mu muryango ku gihugu no butuzi bukomeye cyane. Izina ry'iwawe ntirizimangane mu muryango wawe, bimenyekane neza yuko wakoze ukorera igihugu ugakorera n'umuryango, bakazovuga bati vy'ukuri